ntaco turi tutagizwe n'Imana, ntaco dufise tutahawe n'Imana. Imana nikugira igihangange uhangara abantu, ikugira igihangange uhangaza abantu. Ugukomera k'umuntu ntigukomoka kubo yakomerekeje, ukomoka nyabuna kubo yakomeje nabo yakomoreje. Ngayo amwe mu majambo ahambaye kandi ahimbaye iragira izima ritazimiza dukesha Petero Nkurunziza, umurundi w'umubanda, mwene Ngabisha wa Sebuginkere wa Nyambere wa Bigwatane vya Rusega rwa Mbiriko rwa Rubangura. Kwigenekerezo nk'iri mu mwaka wa 2020 niho nyine icubahiro Petero Nkurunziza yatanga. Iyi ni inshuro igira gatandatu twibuka umunsi mubi ku Barundi no ku bakunzi b'u Burundi, umunsi wadutwaye kiremesha, umuvyeyi akongera akaba umugabo we Junja n'ijambo, inseruka rukambye ntikinga amacukiro ubwo abahungu gwaramutse. Nyine icubahiro Petero Nkurunziza n'umwe mu bana indwi bangabisha Eustache na Minani Domitira. Yavukiye Buye muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera kwigerekezo rya 18 Kigarama umwaka w'1964. Petero Nkurunziza yize amashuri y'intango Ibuye, ayarangiza mu mwaka w'1980, acatandukira amashuri yisumbuye kuri Atene y'Igitega, uno munsi yitwa Lycée Musinzira. Mu mwaka w'1987 niho yarangiza amashuri yisumbuye, acayinjira muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ubuhinga bwo kwinonora imitsi n'inkino, aho yarangije mu mwaka w'1990 agatahukana indangabumenyi bita licence, afise amanota meza bita mu gifaransa distinction. Amaze kurangiza inyigisho muri kaminuza y'u Burundi, Petero Nkurunziza yaciye aja kwigisha icigwa cyo kwinonora imitsi n'inkino kw'ishure ryisumbuye Lycée Muramvya. Nyuma y'imyaka 2 kaminuza y'u Burundi yaramugomwe imutera iteka ryo kwigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino. Mu mwaka w'1994 Petero Nkurunziza yarubatse ugwiwe, agubakana n'umupfasoni Denise Nkurunziza, bavyarana abahungu 3 n'abakobwa 2. Kubera ubwicanyi bwadutse muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995, Petero Nkurunziza yaciye yanyaga afata inzira igana ku rugamba, aja kwifatanya n'abandi guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi n'abansi b'u Burundi mu mwaka w'1993